uretse kujuragirika n'imirongo miremire n'uburyo burahaherera mu kurondera ikibunguruza. Abo n'abatama bageze mu zabukuru baba mu Gasenyi ni mu gisagara ca Bujumbura muri komine ya Ntangwa, aho bavuga ko amabisi yahora bunguruza ubu agenda kunguruza abo mu gisandema. Umwe muri abo bageze mu zabukuru aratuyagira ibimaze imisi bimubako n'icyo asaba leta. Ico kwiyunguruza ngaha mu Gasenyi ntaco mbona, none ko tuzinduka tugatonda dutonze nta bisi tubona, bisi tuzibona ziduga mu gisande, tugaheza natwe ngaha mu Gasenyi tukabura ayo ducira nayo tumi. Nk'ubu jewe nasitsa sizeri yakwiye ndi ngaha kugera n'iyi saha, urabona sindapfa ngaha. Bwa kare natonze hariya mu gisande mbona umurongo ni muremure, ndavayo ntonderaho kugira nsubire ruguru ntange ajya amajana 5, hanyuma nongere ntange amajana 8 yo gusika muri ville, ndabura ntondera aho hepfo nahene. Urabona ko nongeye kugaruka ngaha kugerisha, urabona sindaza mu biko. Nuko tuvuge amabisi ya Gasenyi yosubira gakora nkuko yakora, hagakora gisandema hagakora na Gasenyi. Ivyo nivyo twosaba. Uyu nawe ati ntituzi iyo ingendeshwa zagiye, turarushe leta nize idutezurire. Ariko kuva mu 12 ndi ngaha ntegereye umudugu njana muri ville hariya kwa Ndadayi, kubera ko narinje kwitora uduti tw'umwana navurije ngaha haya kwa Rujana, n'ubu ari muhira mugabo imiti ni ngombwa yijeko. None kuva mu gitondo raba ndacyari ngaha, biragoye. Imiduga yagiye he? Imyambi bitoro byarabuze, byabuze gute? Byatubereye akayobera abahinga kweri, cyo biva ko nta wo kimenya. Leta niraba ingene kweri yo nyimba barabugujije gufata imiduga nibayibahe abanyagihugu, rega nitwebwe dupfunze. Kuri ico kibazo tukaba twagerageje kurondera urongoye ishirahamwe ryo kunguruza ibintu n'abantu atrabu, tukaba twamukenye nayo urongoye zone ya Gihosha akaba yashimye kutagira ico bivuze ko.